nkuko rero duca ku makuru atari make yabaye ku munsi wejo inkino zari zitekanijwe ku rukino hari muri Premier League ndetse no muri Copa del Rey aho rero umugwi wa Real Madrid wakigwa na Real Sociedad Barca yo yanganje bye kubindi n'umugwi wo mu mugwi wa FC Barcelona yakigwa hariya yakira umugwi wa Atletico Madrid mwari mwabice ku munsi wejo ku munsi wejo nyene mwijoro Real Sociedad yakira umugwi wa Real Madrid benshi barumva yive bati umukinyi Kylian Mbappe ngo bamukuyirgiye nkaza gukina abantu bati biraza kugorana ariko babona hinjiye bashizemo umukinyi Endrick mwana kiri muto mu Brazil ibintu arabikora ibintu yabikoze ashimangira ko byukuri kwidoga ko dahabwa umwanya biba bifise ifatiro nyimba kikiburiya iriya match gombo gumizemwe Mbappe muga habaye ziriya changement Madrid harakanti bayagabanije ushobora gukina nka Madrid resultat zishoboka hari naho zibari iyo 1-0 nyine ariko umwana araje igitsindo kimwe rudende c'urukino ni wagitsinze nibaza yuko uriya mwana ari hamwe uvuga ngo wamupangiye ko Madrid yuzuye yose kiki hari birenze biriya yokora yego nico rero ububona batandukaniye ko na Barcelona ni umwanya ba umwanya irizera ariko umuntu nka Endrick amaze kubigaragaza kenshi nko muri no Copa del Rey buriya niwe meilleur buteur muri inde mu bakinyi bose ba Madrid yatsinze igitsindo kigira kane mu nkino zitatu amaze gukina niyenze ndabinyura nije nibitsindo bitatu mu nkino zine ikintu nk'ico mugani wafise ibitsindo byinshi mu bakinyi ba Real Madrid muri Copa del Rey uno mwaka ubona ari umuntu akuye umwanya izo remplacement za Mbappe week ya Champions League kumuhebera iminota 15 n'ikintu kiba kiriko kiragira ni ex mukwa shaka muri 15 iyo rotation burya kiki umukinyi kugira ngo aronke umwanya wo gukina simpaka betitile ariko kumara nk'imatch zitatu zine Endrick ataja mu kibuga nibaza ko ari kosa rikomeye kuri no mutama Ancelotti no muntu ashobora gukoreshwa mu kuruhurira abandi no muntu ashobora gukoreshwa iyunde agwaye ibyo byose bikagwiza iminota y'ugukina kandi araprova so umukinyi uvuga ngo arapfisha ubusa iminota baba bamuhaye no muntu ashobora kuza akabikora tukabona mzeyasuwe kumwibagi nico kibazo rero gikunda kuba ku ruhande rwa Real Madrid ariko umwana match nkiriya ifashe mu maboko kimwe ku busa ciwiwe none ni kimwe kimeze gute raba igitsindo umwana yatsinze geste d'attaquant extérieur du pied kabisa akanda karondera angle agaplace na extérieur du pied kiki bakubwira ko mu mupira nta mumenyereza nawe warakenye umupira wahuye n'abamenyereza be nta mumenyereza numwe akwigisha guterana extérieur du pied ni uvyigirira nyene uvuga uti ahubwo abamenyereza benshi baranabibuza bavuga ati tera neza umupira ukinwa na intérieur du pied tera neza ivyo nakabigi ubugize ka extérieur du pied rero ni nayo mpamvu iyo abakenyi bakoze ikintu na extérieur du pied kenshi bagikora neza kandi iyo gikunze bagikalifia nk'ikintu c'ubuhinga cyane uzorabe nka pass za Lamine Yamal akora na extérieur du pied raba nk'iki gitsindo umwana yatsinze raba pass za Modric nawe yarabe mu myaka yeze twakunda kubona uwitwa Quaresma boye baranabimwitirira ugasanga yashobora gutera na corner ya extérieur du pied ni kintu kiba kirimo ubuhinga cyane kuko extérieur du pied ni kintu udakontrola no kuvuga ikintu ukora uri sir no gutera umupira avec ton intérieur rero uyu mwana rero je nibaza yuko agerageza abandanya gushimangira kumva rero yuko nubundi umwaka uheza avuga ati yamaraje bikabandanya ndasohoka ila raison kuko umwanya ronka ntukwiye paraporo y'ivyo bari karanatanga nibaza umwana yuko yaba afise nka chance zo kuba muri Barcelona aya manga bari karabria yego kiki sinibaza yuko Lamine Yamal yaba umukinyi wa Real Madrid nijya niveau yiwe abamaze kubria kuri aha muri Real Madrid niyo bakina niyo bria kubera iki nta mwanya yoronse yo kwishwe no kutaronka umwanya nibaza yuko aba bana ba Arda Güler nabo nyene batari kure cyane en terme d'itala yande yuwo Lamine Yamal barusha kuronka umwanya abarusha confiance ahabwa na
na FC Barcelona. Donc development muri Real Madrid y'umwana iragoye cyane. Ifatiye kuki Real Madrid ni equipe isaba ibintu byinshi, cyo turabyemera, ni isaba ibintu byinshi. Si equipe izoza kurindira ngo umwana amenyereremwo, ariko nawe bihuye hiyongeye ikintu cy'umuntu yitwa Ancelotti, ico ntacereko. Abana muri kahise Ancelotti ntahazwi yafashe umwana ngo amuduze. Yeka kabisa. Kiretse aho bamwiza inyamaro Critema akiyaranja muri abo nyene. Burya Zidane yarirengagije cyane Vinicius Junior. Kuko ico gihe umwana yarafise n'amadeshe menshi. Mugabo uyu Ancelotti amaze kugaruka, imwe mu mago option yarafise yaro yo gukoresha nde Vinicius Junior kuko yari mu bahari. Aramutrava yakwera bamwe nibaza ko ari nako karori kamwe yuba afise umwana yashoye kuduza. Urazi yuko Ancelotti yirukanye Thierry muri Milan. Thierry ava muri Monaco aza muri Juventus de Turin. Hajya abantu nibaze ko yaraciye. Urazi ko ako passage yakagitse muri Juve yahasanze umumenyeza yitwa Ancelotti. Ancelotti urazi kuntu yamubwiye ati mwana no guhanura yuko urafise amakarite y'umu sportif. Vuga amakarite y'umu sportif si yose yamara y'umu footballer. Jembo nawo ja muri atletism. Atura nyaruka gose. Tiwe uriruka. Wenga tora umwana mu transfer Thierry. Vuga mu minwe ya Ancelotti byari bigizene. Cyariye kwa. No mumenyereza mwiza mubeza bariho ku isi mugasumumenyereza w'abana. Rero ku mugoroba wejo tugarutse kuri match ya Real Madrid contre Real Sociedad. Twabivuze ngaha tuti Real Madrid na Sociedad sico kimwe na Atletico Madrid nande na Barcelona. Niyo mpamvu bubona bagiye en déplacement. Ariko mumenyereza ntatinye kugira ziriya changement zose. Avuga ati nta kibazo ntafise uyu ardagiye nashaka kumutanguza. Yagarukanye Chouameni muri defense akina na Rudiger. Fran Garcia ku ruhande rw'iburyo. Hari hatanguye mu kibuga ku munsi wejo muri defense hari umukinyi nk'indababwire ni Rudiger hamwe nande na Chouameni. Hanyuma Raul Asensio aje ku ruhande rw'ibubamfu. W'iburyo ni Fran Garcia. Fran Garcia ku ruhande rw'iburyo. Fran Garcia ku ruhande rw'ibubamfu. Hanyuma hagati mu kibuga yari yahazanye Kamavinga na Dani Ceballos yavuye avunika. Yavuye ababa. Deja izi ni changement Kamavinga ne twaduherutse kumubona. Urumva iyi ni changement na yenyene. Bellingham nk'umukinyi yari suspend muri weekend byari bisanzwe ko agaruka. Urumva kumukoresha ntaco bitwaye. Ceballos amaze imisi ahari. Ariko muri attaque Rodrigo yaruhutse, Neymar Mbappe ntiyarasanzwe ahari, Endrick na Arda Güler abana babiri bibagirwa kenshi bayobora ubusatirizi bwa Real Madrid bafatikanije na mukuru wabo nde Kylian Mbappe. Nani Vinicius. Ubona rero ko changement zari nyinshi ku ruhande rwande rwa Real Madrid. Zari nyinshi gose kuko wabonye ngo n'abakinyi bamwe yabakuramwo hariko haregereza ukabona ba Vasquez barinjiye ukabona ba Ferland atari yakinije barinjiye ariko ukora yuko iyi match ya Ancelotti ntabwo yarayifitiye. Oya ntabwo yarayifitiye. Nubwo yarayifitiye ariko kandi nikindi kimenyetso cyuko Real Madrid ifise effective yagutse. Yagutse cyane. Yagutse isho erega kiki agize rotation kabiri. Burya aragize nka changement 8 kuva bakinye na City. Yego. Kuko kuri City contre City muri defense centrale hakinye hari Asensio Rudiger na Asensio. Ku ruhande rumwe hari yonde hari Ferland. Fede. Kutavuga muri gauche. Ferland na Fede. Hanyuma muri mediane hari Chouameni, Ceballos na Jude Bellingham. Atake bajya batatu nk'ibisanga. Bukeye ahindura nde? Yaciye agira Alaba na Asensio. Hanyuma Fede aciye asubira hagati umenga. Fede umengo yaciye agaruka hagati. Haca haza hajya akina Modric na Brahim Diaz. Haruka nde?
Jude Bellingham yari suspend Rudiga nawe yaciye aruhuka hanyuma na Ceballos mwe hari yatanguye Ceballos yaratanguye umva ngaho harimwo nka changement nka zitatu kujya Fran Garcia nawe si yakinye bubaho ijya match yego Fran Garcia match ya après City match ya City match ya City ni Fran Garcia yayitanguye birashoboka urumva ejo naho agikoze zo changement twakubwiye urumva contre City bariya kuko bari bakiye na Girona ingene jari rimeze Jude ntiyararimwo yasubiriwe na Brahim Diaz hagati hari Modric na Chouameni inyuma hari Asensio na Alaba ku ruhande hari Ferramendi na Lucas Vazquez iyo ni match yande ya Girona muri champion ku ruhande rumwe rw'ibubamfu hari Ferramendi rw'iburyo Lucas Vazquez urumva changement yabaye ni yande ya Lucas Vazquez kuko Lucas Vazquez contre City ntiyari yakinye hanyuma hagati yacha yiyongera Modric hamwe na Brahim Diaz urumva izo changement uno munsi naho ageze ko hari abakinyi rero iyo rotation muri zi match zitatu igaragaza kandi zose ukazitsinda kandi ukazitsinda neza kandi worohewe kabisa atabwoba uvuga uti izatsinda tu bénéficie quoi kuruhuka kw'abakinyi rotation nuko kuntu match bayoroshe buriya biratuma abakinyi bataruha cyane nibaza rero ku mugoroba wejo rero apare ya rotation Madrid yasuye korekana ko ufise effectif ikuze kandi nibaza yuko nk'aba bana nabo hari cigwa bahaye kandi nkuko twabivuze mutama ntamenyego uyu mwana yekenye ibintu vyiza dushobora gusa kumubura erega niya namuhejeje match oya dushobora gusura kumubura Mbappe yagarutse tukabona umwana mu asuye ku minota 10 nyene muri za match nyene zibayabaye ariko urabona ko Real Madrid abakinyi beza idafise uyu ishobora gushiramwe uyu Ardagirera bahari Brahim Diaz bahari Ceballos we wasimwanze imisi atangura vyumvikana yuko Real Madrid isigaye imeze neza Alaba yakize arashobora gukina inkino Lucas Vazquez bahari ni ikintu rero ciza kuri Real Madrid ku munsi wejo Itsinda Itari Muhira Igitsindo kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa 19 pasi nziza Jude Bellingham kuri Endrick atsinda Igitsindo ciza bihera Igitsindo kimwe ku busa tuzora rero itariki imwe ukwezi kwa kane ingere bizogenda hariya Santiago Bernabeu ku rukino rwo gusubiriza